Abakirisu bo mw'ishengero Katolika Paruwasi ya Gatumba Sekirisare Kinyinya baratunganije kwa 15 Nyandagaro umwaka wa 2022 umunsi isi yose yariramutse ihimbaza iduzwa rya Bikira Mariya mu ijuru. Ibirori mu ntumbero yo guhimbaza yubire ku batama 12 n'abatamakazi 9 bamaze imyaka iri hagati ya 75 n'ijana y'amavuko. Mu nkuka y'imisa Patiri Martin Nibitanga asanzwe arongoye Paruwasi Gatumba yasavye abo batama n'abakirisu baraho gukunda Bikira Mariya bakamwigana kugira ngo bazoshike mu ijuru. Anamenyesha ko ukuramba gutangwa n'Imana. Tumukurikire. Nidukunde Bikira Mariya atwigishe tumwigane kugira ngo umunsi urizina natwe tuzoshike mu ijuru. Kandi noneho kuzoshika mu ijuru ntawo bideha. Erega iteka ryatewe Bikira Mariya niryo teka ryacu, kuko nta rubavu n'urwaha. None munsi tunezerwe duhimbagwe ko iryo teka ryatewe umuvyeyi wacu Bikira Mariya, kandi ogahimbare twame tukazigama ubu no mu myaka yose. Akanyamunezero kuno munsi tuba tubasangiye nabo bavukanyi bariko bakengurukira Imana ku myaka 75 bamaze bavutse. Bavukanyi ukuramba bitangwa n'Imana. Umwitonzi nawe ati sonera so na nyoko ni uzoramba mu bawe no mu vyawe. Ukuramba bitangwa n'Imana, ariko kandi ukuramba bikava ku myifato y'umuntu. Sonera so na nyoko ni uzoramba. Turabakeza rero, turabakeza twongera tubasabira kugira ngo Imana yatangwa ibiza muri bo igume yuhira. Ariko kandi tugire Kristo mumenye yuko mutarambiye ubusa. Mutegereje kutubera akarorero keza twege tukiri bato. Mutegereje kutwigisha. Imana yabaye kuramba kugira ngo mugume mutwigisha. Hejino Ngendakumana arongoye Sekirisare Kinyinya aramenyesha intumbero y'ivyo birori. Ni isabukuru twifuje gusangira n'abatamakazi bakwije imyaka 75 canke bayirenza. Twasanzemo n'ufise imyaka 100. Twarabiyumviriye ko kubera ko ari bantu dikora baguye mu nzu batakironka umwanya uja mu isengero n'utuvuvu n'ibiki, turabona ko guhimbaza umunsi mukuru cyane Bikira Mariya urizwa mu ijuru twosangira agahimbare n'abatamakazi bacu. Leonce Nzigidahera arongoye komite ntunganyabutumwa ya Sekirisare Kinyinya nawe aramenyesha umugambi bihaye n'insiguro y'uwo munsi. Twebwe muri Sekirisare Kinyinya twarihaye umugambi ukomeye. Umugambi wa mbere ni wo kumenyesha inkuru nziza. Umugambi wa kabiri ni uwo gukora ibikorwa byo gukora. Umugambi wa gatatu ni uwo guteza Kiliziya tukayubaka ibikenewe byose tukabikora. Uno munsi rero habaye iranguka y'uwo mugambi wo kumenyesha inkuru nziza, kuko habaye imbuga y'imisa. Hama nabo batanga n'abatamakazi bahora bihebeye, bahora baba kure biteguriye kumbure gupfa bari mu maganya. Twarabarondeye turabafasha, turabarabona iyo bari turabazana kugira tubakaneza. Kuvuga yuko uyu munsi ni umunsi wo kugaragaza urukundo abakristo ba Sekirisare Kinyinya bagaragariza ababyeyi babo, abatama n'abatamakazi abageze mu zabukuru, kugira nabo nyine bumva akanyamuneza, bumve umunezero, bumve ko bari mu babakunda, bumve ko bari muri Ekleziya y'ukuri. Gilbert Sezinkayo asanzwe ari mu muhari Fokola muri iyo Sekirisare, abo nabo bakaba barafashije mu ntego y'urwo rubanza. Aramenyesha akamaro ko kugirira yubire abageze mu zabukuru, akanatera kamo izindi paruwase kugira uwo mugigwa. Kugirira yubire abatama n'abatamakazi ni ibintu biryoshye cyane, ndetse twariyumviriye ko natwe tuzotegura akazoza kacu kugira natwe twashikira iyo myaka, natwe tuzogire bazoba bakiri bato, natwe bazotwumvira bakadutegurira natwe yubire. Akajambo rero no saba abandi muterera kandi nuko ni paruwase zindi zovyiyumvira, batarabikora bataravyumvira bakabikora, bakagira akantu keza twatabuye hano iwacu muri Sekirisare ya Kinyinya paruwase ya Gatumba.
nayo Kiganahe Anatole umutama ari muri abo bagiriwe isabukuru akaba afise imyaka 83 y'amavuko yaragaragaje umunezero kuba nanezerejwe n'Imana aho ninezereze na kare umunezero no muzi ho wasumbirije cyane abere Imana batwambika n'ibyera uko twera ku mubiri ku mutima ho hasumba ngaho kandi tugakengurukira mbere Imana yo yabidushikije yo turaba imbere n'inyuma kandi gaca yibutsa n'abarongoye ishengero n'abarongoye intara bamwe kubibutsa umutima wo kwibuka abatama bageze kure n'abatamakazi. Tubamenyeshe ko kabaye akaryo aho imiryango itatu muri abo batama n'abatamakazi yaciye isubiramo indagano yo kwabirana, hakaba hari n'uwundi muryango umwe wari umaze imyaka irenga 50 ubana bitari mu muco wa Ekleziya waciye uragana Rukristo aho nyene.